umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mugenda mudukurikirana bavanye naho muhereye. Abadukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye irya nino ku mugabane w'abanyaburayi, abari irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi, abari muri Afrika mu bihugu bitandukanye, mwese muri Kongo mu burengero bw'igihugu cacu, abari mu buraruko mu Rwanda, mwese muri Tanzania mu buseruko, abari ngaha mu gihugu cacu intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu bihugu vy'akarere, ibihugu vy'ibiyaga binini na ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, inama yabaye mu gihugu ca Ethiopia, umukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye mbere n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, mbere kandi na Felix Antoine Tshisekedi perezida wa Kongo, nyakubahwa Joao Lorenzo perezida wa Angola na nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni n'abandi batandukanye, na perezida Cyril Ramaphosa nyakubahwa w'igihugu ca Afrika y'Epfo, bakaba baciye bakora inama giturumbuka, inama yabaye mbere yuko haba inama ya Union Africaine ngaho muri Ethiopia, habanje kuba inama yihuta cane, inama gihutihuti. Iyo nama ikaba ihuje abo baperezida maze kukubwira nyine, perezida wacu w'u Burundi, perezida w'u Rwanda Paul Kagame, perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi na perezida wa Angola Joao Lorenzo, mbere kandi na perezida wa Afrika y'Epfo na perezida Samia Suluhu Hassan. Abo ba perezida bafise ingabo mu gihugu ca Kongo bakaba babanje guhura mu kanama k'umutekano kiga ku mutekano uri ngaha mu bihugu vyo mu buseruko, mu bihugu vy'akarere, mu bihugu vy'ibiyaga binini. Perezida Joao Lorenzo wa Angola niwe yatumije iyi nama, kuko uyu perezida Joao Lorenzo yagaragaye cane mu bibazo bigiye bitandukanye vyo kuba umuhuza no gutatura amatati y'umutekano n'amakimbirane y'ukudahuza mu bihugu vya ngaha muri Afrika y'ubuseruko. Uyu Joao Lorenzo yarabaye cane umuhuza w'igihugu kibanyi c'u Rwanda n'igihugu ca Uganda ubwo bari bafitaniye amatati. Uyu perezida wa Angola niwe yaciye abahuza. Amasezerano atandukanye ahuza bino bihugu yaragiye akogwa, ibihugu vyo mu karere nyine, mu gushaka umutekano canke mu gushakira hamwe inyishu y'ikibazo c'umutekano kiri muri Kongo mu buseruko, baraciye bagira amasezerano y'i Rwanda muri Angola. Uyu Joao Lorenzo yabaga afisemwo ukuboko cane, uruhara rukomakomeye. Yongeye gusubira guhuza abo baperezida ubwo bageze muri Ethiopia kugira ngo bagire ico basubira kuganirako, kugira ngo barabe ko botatura amatata ari hagati y'igihugu ca Kongo n'u Rwanda, mu gihe igihugu ca Kongo co cagiriza igihugu c'u Rwanda ko arico giterera abagwanyi ba M23 kugaba ibitero ngaho muri Kongo, ariko igihugu c'u Rwanda naco kikavyamirira kure kivuga ko atarico kibandanya gutera inkunga abo bagwanyi ba M23, kikavuga ko ntaho gifitaniye isano navyo. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero muri iyo nama ngo biravugwa ko yarashigikiye cane umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu kwagiriza u Rwanda ko arigo rugaba ibitero ngaho muri Kongo. Ni mu gihe perezida w'u Rwanda we adasiba kwerekana ko ivyo bamwagiriza, ivyo bagiriza igihugu kibanyi
c'u Rwanda ari ibinyoma gusa. Mu gihe rero ngo ako kanama katari kafata ingingo n'ubu kari kakirimwo, basubitse bajya kuruhuka bavuga ko bari buze kugasubiramo, none tukaba dutegereje kumenya imyanzuro yaciye iva muri ako kanama k'umutekano kahuriwemo n'abo baperezida. Ariko ikiboneka ni uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi bari bafise amakuru ngo ariyo mvo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aheruka kuja muri Kongo, bafise ibyo bapfunditse bemeranijwe ko bagiye gukora. Ivyo rero navyo bikaboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atifuza ko iyo ntambara yohera ngaho mu gihugu ca Kongo. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye mu kuja ngaho muri Ethiopia akaba yaraherekejwe n'abantu benshi isinzi, delegasiyo nini cane yagiye imuherekeje. Mu kugerayo barakiriwe n'abategetsi ba Ethiopia kuko bari nkuko nyine imigigwa yakorewe n'abandi bakuru b'ibihugu. Muri iyi nama ya Union Africaine hateganijwemo ko nyakubahwa Paul Kagame perezida w'u Rwanda aza gushira ahabona amavugururwa ya Union Africaine yashinzwe haheze imyaka 8, araza kwerekana ivyo bagezeko canke mbere kandi n'ivyo bariko barateganya ko umugabane wa Afurika ushobora gukora kugira ngo ushire hamwe canke ugire aho wivana naho uwishikana. Ivyo biravugwa ko rero mu mavugururwa agomba gukorwa hari yuko guverinoma z'ibihugu zigomba kuzoja ziratanga 0.2% vy'umusaruro mbumbe wavyo ukinjira mu kigega ca Union Africaine kugira ngo babandanye bigira. Ukwigira ni kimwe mu mavugururwa umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ngo ashaka ko Afurika yokwigira canke yofata nk'imwe mu mavugururwa bagomba gukora kugira ngo leta zibashe kwigira zidategereje inkunga n'intererano vy'amakungu, kuko ngo akimuhana hakaza imvura ihise. Afurika niyo igomba kwimenya ikamenya gukemura ibibazo vyayo. Hari amavugururwa menshi tukaza kumviriza ivyo umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda Paul Kagame yaciye agena ko bishobora kuzofasha uyu mugabane wa Afurika mu gutera imbere. Abakuru b'ibihugu na za guverinoma batandukanye bakaba babandanya gushika ngaho muri Ethiopia muri iyo nama igira inama canke inteko ya 37. Ivyo biraza kuboneka ko hari ibibazo vyinshi vy'ingutu bahora baja kwiga ko kugira ngo barabe ko bobitatura, bobishakira inyishu, cane cane ibibazo vy'umutekano, za kudeta zama zabaye mu bihugu bigiye bitandukanye vyo muri Afurika, ubukene, intambara n'ibindi bibazo bihanze umugabane wa Afurika. Amakuru yacu reka tuyasoreze ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umuryango w'abamenyeshamakuru urashavujwe cane n'ivyashikiye umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye. Ni mu gihe yaciye acibwa umunyororo w'imyaka 10 na sentare ya Gasamburamanza aho kugira ngo imwumvirize irabe ico yomukorera. Abamenyeshamakuru rero bari babwiye ko nta mumenyeshamakuru azosubira gufungwa ku butaka bw'u Burundi yagirizwa umwuga we canke azira amakosha y'umwuga we, ko yagomba kuzoja ariha umuriyoni agaca abandanya n'akazi kiwe. Ivyo biraboneka ko ivyo abategetsi b'u Burundi cane cane iperereza rya Ndayishimiye ryaciye rikora ngo arivyo vyaciye bibangamira ubwisanzure bwa sentare n'abacamanza. Iperereza rigaca rija kubategeka ingingo bagomba gufatira uyu mumenyeshamakuru Floriane Irangabiye.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aze aragushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo ufyonde no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.